nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Bukeye ishengero ryari ryasigaye hakurya y'ikiyaga ribona ko hari ubwato bumwe gusa kandi ko Yezu atari yabugiyemwo kumwe n'abigishwa biwe, ariko abigishwa biwe bari bajanye. Ariko yandi mato ava i Tiberiyadi aza hafi yaho bari baririye imikate, umukama ahejeje gushimira Imana. Ishengero rero ribonye ko Yezu atari hakiri, we n'abigishwa biwe rija mu mato rigenda i Kafarnaumi rirondera Yezu. Bamusanga hakurya y'ikiyaga bamubwira bati, "Mwigisha, washitse ino ryari?" Yezu arabishura ati, nukuri ndabibabwiye, murandondera ariko suko mwabonye ibimenyetso, nuko mwariye imikate mugahaga. Nimukorere ingihera, nimukorere imfungurwa igumya ubuzima budahera, ari umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Mana Data yatiye. Baramubwira rero bati, tuze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana? Yezu arabishura ati, igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Iryo ni ijambo ry'umukama. Uyu munsi ijambo ry'Imana riradutumirira kureka Yezu agakuza, agacyorora icipfuzo, inyota tumufitiye igihe tumurondera. Turumvise muri ino nkuru nziza ingene abo yagaburiye imikate myinshi nk'uko twavyumvise mu misi heze bariko baramurondera. Yezu ngo aheje kubagaburira imikate myinshi, batubwira yuko ahandi ko bagombye guca baza kumwimika ngo bamugire umwami wabo, ntibasuye barakenera gukora, kuja ku kazi, kurima, kugira iki, amere koko nka boulangerie yo kwa Toma canke kuri Cafe Gourmand, bazara baha imikate birira ataco bakoze biyicariye ngaho bamerewe neza. Ariko neza na neza Yezu arazi ko ubwami bwe nk'uko yigeze kubuvuga si ubwaha kw'isi. Arazi intumbero yabwo, arazi icamuzanye, arazi aho buzoca, arazi uko bizogenda gushika vyose biranguke. Ntagendera ku bishobisho n'amashi y'abantu, ntagendera ku vy'abantu bamwiyumvira ko, agendera ku mugambi bayaze na se wiwe. Ahangira ngo ari umwe nko muri twebwe yaca abona ati, basha ndashikiriwe nanje mbo mukuru w'igihugu, kandi ngomba ndamube ntarinze no kwiyamamaza cyane ngo saba amajwi abantu. Ngo vyageze gusubira gutanguraga, ariko tukabona ko Yezu wewe arafise intumbero, ngo bagomba kumwimika aca yisubira mu misozi kuyagana se n'ubundi ivy'uwo mugambi, akagenda gusenga. Ngo agaruka buhwibiye asanga arabigishwa biwe bari muri abo bantu bagandagaje, bariko barajya amasigise bayamurira ko, murabona umuntu wacu arahambaye, kandi mushaka mu mutora mukamushira hejuru, hama natwe cyo tubibagabaga vyiwe. Yezu ngo acara abahinda babwira ati, jabuka ningo agenda ku yindi nkombe. Igihe twagize success ukamenga tugomba kuyitakariramwo, gacu usanga twataye lucidité, nitube tukibandanya ngo turabe aho umukama ashaka gushikana ibintu. Yezu agaca abahinda, hanyuma ngo bamutanga imbere, asigara arasezera abantu rero. Hanyuma ngo acaza agendera ku kiyaga mwijoro, bariko barasoza umuyaga ubabana mwinshi, bagira ngo babonye umuzimu, ariko arabahumuriza ati ni jewe. Mu nyuma baca mwinjiza mu bwato, ngo ubwato buca bushika ubwo nyene ku nkombe yo hakurya aho bashaka gushika. Hariho ibimenyetso bene ivyo Yezu yagiye aragira abigishwa biwe kugira ngo ntibahave bibaza yuko ari umuhanuzi asanzwe,
ko ari umuntu asanzwe, ko ari umuntu womenga twotondeka muri rwa rutonde duhere kure rw'abasokuru. Hari abantu basigaye bashaka yuko ubu twosenga abasokuru bacu, ko ari bo bari bameze neza imbere y'Imana, ko twoshira mu rutonde rw'abakiranga, ko twoshira mu rutonde rw'abamahome, ko twoshira mu rutonde rw'aba Confucius, ko twoshira mu rutonde rw'abana bariya bose bahambaye mw'isi. Usanga abantu bagomba kwisunga ariko ntibashobora kungana na Yesu, ntibashobora kungana na Yesu. Yesu akabereka yuko ari Imana. Muri ico kimenyetso cyo kugwiza imikate akabereka ko ari Imana, mbere akaza agendera no ku mazi akabereka ko ari Imana. Ariko arigihe batashoka babibona, batahura n'ingoga, ugasanga bafashwe mu bishobisho by'igitangaro, ntibabone uheje kukibakorera uwo ari we, bakabona ivyo bakorewe gusa. Naha rero twumvise aba bantu yagaburiye imikate bamaze gushagwa gose, bari muryohewe, bamerewe neza, bakagira bati uyo muntu niyo tujana nagumane natwe. Bakamurondera umenga baramushashe. Mwumvise n'ingene bamwiramukisha bagira bati mwigisha washitsi no ryari. Mugabo Yesu arababona mu vyifuzo vyabo, arabona yuko bagomba kumugarukiriza gusa kuvyabaha, kuvyabakorera, ntibabone uri ko arabibakorera uwo ari we, uri ko arabibakorera uwo ari we. Nico gituma mwumva aciye atangura ikiyago kizoba kirekire, agerageza kubakura ku kimenyetso yabagiriye kugira ngo babone uwakibagiriye, baba ari we ahubwo barondera. Ko baba barondera Yesu kubera ko bashaka umukate canke ibintu biriya, ubwavyo sibyo vyari bibi, kuko vy'ukuri hari ibintu dukenera vy'ubuzima bwa misi yose, kandi tukabona yuko tudashobora kuvyishikanako tukabisaba umukama. Kandi mwese aho ushaka gusanga hari ikintu mwaje gusaba gifadika c'ubuzima bwa misi yose, c'ukubaho kwa misi yose, ni vyiza nta kibi kirimo. Mugabo hari igihe umukama akugirisha urundi rugendo, hamwe akabiguha kugira ngo ahere ngaho aheza guhumurize, akubwira ati n'igihe bitaba bihari suko menga siho mbandi ndakubona, mba nkeneye yuko ugumye umutima tukajana muri vyose udahugumbwa, wizigiye yuko ikintu cyose hageze ndakirangura nkuko data yakigutegekanirije. Ariko kandi arashobora kutabiguha kugira ngo nubundi akwege iyo nyota niyo nzara y'ikintu ufise, utangure kunyotegwawe no gusonza we, kurondera vy'ukuri we, ucyorora icyifuzo, ko ari igihe ivyipfuzo bigarukira ku bintu dushaka gusa, ntibidutambutse ngo tugende kuri nye n'ibintu. Haguhurumbira gusa ibintu wohurumbira nyenevyo, kuko ivyo bintu bashaka kubikoresha bigahera, ariko nyenevyo ahoraho kandi mu minwe yiwe ntibihera. Kandi umwe wese arafise ivyo yamuringanirije kugira ngo azashobore rero gushikira ca ciza giheta vyose, gisumba vyose, ukubaho ubuzima budahera uhimbawe kumwe n'Imana mu buninahazwa bwayo. Aho rero niho tutegerezwa kubaho twimenyereza kudugana. Cyo ngo kuja gusenga ni nko kuduga, naho bumanuka muri ivyo no kuduga, ukava kubigarukira gusa kuvy'inyuma, ku mubiri, ku vy'amaso abona, kuri binabiriya vy'ibikenurwa vya misi yose, ukaduga muri vya bindi bikomeye bihaza umutima, bikazigama ivyumviro vyiza, ivyipfuzo vyiza, bigaheza bikamisha ivyama vy'ubwami bw'Imana butigera buhera. Ni vya vyiza vy'ubutungane, ni vya vyiza vyo kwihangana, ni vya vyiza
by'ukurekuriranira, ni bya byiza by'ukurengeranira, ni bya byiza byo gutabarana, ni bya byiza byo guserukana ko bimwe bishamikiye mu rukundo rw'Imana, bimwe biserura urukundo rw'Imana muri twebwe. Yesu akagira ati rero ahubwo ihutire kurondera bene ivyo, ngo rondera ubwa mbere ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi muzovyongererezwa, ibindi bizoza koko nk'umusesekara, nk'inyongera, kandi bize wumva by'ukuri birimwo akanovera k'ubuzima, birimwo akanyamuneza k'ubuzima. Kuko urashobora gushikira ibintu ariko utavyumvamwo akanovera k'ubuzima. Bere bamwe mugasanga bavyiyahuriyemwo, bamwe mugasanga barabiruhiyemwo, bimwe biteye ubwoba. Nariko ndabivuga suko ubwavyo ari bibi, nuko igihe birimwo iyo nyota y'ubwami bw'Imana, iyo nyota ya Yesu Kristo, ico gihe ibindi vyose biraheza rero bigatora intumbero, akanovera bikagizana akanovera no guhigwa koko mu buzima. Yesu rero akagira ati rero ntugarukire gusa kugusaba ko bo gutora muri 2027, ntugarukire gusa kugushaka umugabo canke kugushaka umugore, ntugarukire gusa kugushaka ibikwegana, kurudandazo rwawe rutera imbere abakiriya bose bazi wawe, ntushake gusa yuko woronka visa yo kuja muri Oscar muri Canada mwatanguye kuhahimba, ntushake gusa ko woba patiri ahindisha ibijipe canke masera arongoye umuryango, afonze umuryango, agize iki. Ivyo vyose Yesu atarimwo bica bita akanovera, bica bita nogira ntimvo zavyo zukuzanira ubuhigwe umuntu, ugaca usanga mbere birarura, biranabishe, biranabishe. Hejuru ya vyose Yesu akagira ati, mwumvise ingene abishuye, akagira ati ngwico Imana ishaka ishima nuko mwekwemera uwo yatumye. Yesu avuze kwemera uwo yatumye, si ukumwena ugira uti ndamwemera, ego ndamwemera gusa, ndamwemera. Oya, nukunywana nawe, nukumwakira mu buzima bwawe, nukwakiriye ingingo yiwe nkuko twumvise iyi Zaburi bivuga. Nuko nawe ushikaho ugira uti ndumusavyi wawe, niyumvira ivyo ushaka, amabwirizwa yawe niyo gahimbare kanje, amategeko yanje niyo mpanuro yanje, amategeko yawe niyo mpanuro yanje. Nyumvisha amabwirizwa yawe, nzohava nihweze ibitangaza wakoze. Ico kintu kirahambaye. Igihe cyose tuje kugira ico dusaba umukama, kumva yuko mu kukiduha arafise inzira gicishamwo, arafise ahashaka kidushikana. Ntugarukire kuri cyo, ugaheza ukaduga ugashikira we, ukumva yuko naho kitoza udaca uheba ingingo yiwe, udacumuta. Mu minsi imbere kumwe tuzovyumva Yesu atangure kubigisha ibintu mbere bihanitse biduze gose hariya mu bwami bw'Imana. Tamwe kubabwira ati jewe ndumukate w'ubuzima, ujumiri wanje akamwe amaraso yanje. Batangura kuvuga ati ivyo bintu ariko aratwigisha nibiki? Twe ntitujya abantu buvumenga babwiye nko kujya abantu, ngo baca bariyonjorora baramuta baragenda. Urabona siwe barondera, bari bishakira umukate gusa. Mbona abantu benshi baza kabona baturondera, pati ndashaka ekute, ingo wamubwira ikintu atashaka, kamenga aje nko muri ekute atari uko arondera Yesu, ashaka kumva ingene muganira neza, kumva yuko yaganiriye na patiri. Wamubwira uti duce ngaha muri ivyo bintu vyawe, Yesu ashaka ko duca ngaha. Pati bayi ngiye kuraba Chris, tuza ndumviriza kanguka, ngiye kuraba sinzi wundi hariya, naho nyene yaheza kwa Chris akabana ntibikunze, ngiye kwa Gerison des Âmes,
ukaguma tamba upfa wimuka ukagira iki, ugasaza utubatse. Byo turabona ngaha mu gisagara bagahamahama nibaronka umwanya wo kubaka inzu yabo. Ibyo 50 nibigura parcelle jya neza mu izina rya Yesu. Yamafitwe 50 gusa hatunda renza ko ngaho. Ugasanga umuntu ntarumva yuko hari ahantu yoruka kuko ashikiriye Yezu, ibindi akabirindirira mu mukama. Abona umenga ninashikira ivyo niho umukama azobabaye w'ukuri. Kandi kubera yuko nubundi umuntu afatwa cyane muri ivyo agira gusumba ikimugira, wa muco usanga umenga hariho abantu bazi kubikorera ko bagaca baza barabakoka, ingi wacu umugabo uzoca umuronka rihe washikira imyaka 35 ari umukobwa, ingi wacu urudandazwa amafaranga zo kwisesa. Haleluya, amen. Akongera bavuga bahibongoza rero, ugaca ukurikira ingo ku mupfumu naka kuvugutira gati urabe ni direct, ugaca usanga abantu nuko tumeze. Bero ugasanga naka twemera kumenga ari umwigisha komeye w'ivya Yezu kuko yigisha akadusabira ibintu bigaca bisesekara. Siko vyama. Yezu akagira ati rero ihwabira ahubwo gusiganwa no kurondera ingingo y'Imana muri wewe. Ibindi Imana irazi neza kubikeneye mbere gusumbya nuko ubizi, ukuvyiyumvira kubizi kuyisumbya. Gusaba rero kugira ngo naho bitama bitworohera, koko nivyo ntivyama bitworohera ngo duce dushika kuri urwo rugero rw'urukundo rucyoroye gose. Ugasanga umenga ubuzima bwose Imana ikidutije hano mwisi no kuguma tugwana ngo ivyo vyipfuzo vyiza ku rugero rwavyo ruri hasi, by'ivyo by'ibitubeshaho byo kumererwa neza, byo gukundwa, byo gukunda. Hano n'abantu mbona numva baza gusaba bagira bati mpa umugabo wanje nkunde ntamvange, mpa gukundwa ku kazi bagume bankota neza naho noba nasivye, ngume ndonka cotation nziza amafaranga. Ugasanga ariko asaba ibintu mugabo ugasanga ashaka ibintu n'igihushana. Ugasanga umusore ariko arasaba Yezu ati amuhe umwigeme ameze neza akirisugi, mugabo aracasambana aho hanze, uzomuronka ryane. Ugasanga umuntu ariko arasaba ati ariko aratukana tukabarongozi canke abakibarya ibiturire n'ababeshi n'abanyoni, mugabo nawe ahari arakirya arabesha. Ugasanga umuntu ariko arasaba ati jewe umukozi wanje mukama ntasubire kungavura, mugana we kukaza aragavura. Hari igihe umukama banza kurindira akagira ati ico kintu uri kurasaba banza wewe ucakire ubigitarugwa caho kizana na gica. Igihe cyose usabye ikintu umukama, sinzi ko murabona muramaze kubona maneveni ngene bayavuga ngo iyi nevene ngo ni wayigira neza ngo ukirega ngo uzocugabana ibi, sivyo? Aho kantu karimo ngo ukirega nukugira ngo mucu usaba ntugisaba ubwaco, muri uko kwirega ubanza ugaruke ku Mana, wihane mbere ibintu bibi byo tumico uri kurasaba kitaza ngo kironka aho gishikira heza. Hari igihe benshi bagira bati ntaco ndirega, akirega mugabo atihanye. Ugasanga rero biriko biratuma umuntu adakura mu rukundo rw'Imana. Kandi umuntu yamaze kureka Yezu akamutwara akaza arakuza acyorora icipfuzo n'urukundo afitiye Yezu, arakomera gushika naho n'ubuzima bwiwe butaba bukimukanga, ashobora kubutanga nk'uko twumvise Stefano
aramaze kugera ku rugero rw'ahagira ati n'ubuzima bwanje no butanga kuko Yezu araryoshe arahimbaye niwe vyose. Hari igihe tukaririmba mugabo rugeranye ko bikanka ko twemera ko ari vyose. Yezu ni vyose kumufise urushe wese niwagana, ariko hageze yuko akubera vyose nta handi mbona umenga ndakeneye ibi mugabo biratevye mukama buraja hirya gatonya mbanze ndabitore ngaha ku mupfumu naka kwa kanaka nzuca pfuma ngaruka nzokwirega ntaco mukama na kibazo. Kumwe kwa cagisuma cibi bintu mu babikira umufuko w'ibiharaga, babikira baciruka inyuma bati wa musuma urivye, kugira ngo bagikange gose, wa musuma we uracumuye Yezu azoguhana. Kica kirandukiye kirababwira ati nzokwirega mugabo ndawutwara. Ukabona yuko dukeneye ko tureka Yezu mu rugendo rw'ubuzima bwacu, kandi tumusaba uyu munsi kugira ngo ntuze usozera ubuzima bwawe hano ku isi utaratera basi nko ku ntambwe 90% zo gucyorogwa mu rukundo n'ico ushakira Yezu. Basi izo 10% uzoza kuziherahereza mu ipurgatori, zocumara yakanya gatonya. Canke ugira uti yego mukama nzove ngaha nashitse 100% ku rukundo rusayangana atakindi kintu rufatiye ko atari wewe musa. Jewe sindahashika ndituye igisabisho cyanyu. Amen.